Turabahaye ikaze twongera tubaramutsa mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV. Ndizera ko muguwe neza kandi mwiriwe amahoro kuri no munsi wa gatandatu, aho mu gihugu c'u Burundi mu mico n'imigenzo abarundi basanzwe bagenderanira bitaba imanza zigenda zitandukanye. Eno hande yo kwitaba ugasanga ni wawe muhira urubanza urucanke ruriya murarufise, kandi twibukanye neza ko urubanza rutigera ruba ruto. Kandi ku munsi wa gatandatu turakunze gukora ivyo bita ibikorwa rusangi mu gihugu cose, cane naho indongozi z'igihugu ziba zishikiye kwifatanya n'abene gihugu. Nizere ko muguwe neza. Amakuru yo kuri no wa gatandatu rero ku mugoroba wana ko twari twiriwe tutabonanye, ariko ca ndavuga ati ntivyogenda uko ntitworara tutabonanye, kandi amakuru ahari, ivyo tuyaga ko bihari, ivyo dusesangura, ivyo dushikiriza bihari. Reka rero turabe amakuru ari karavugwa yivyiriwe n'ivyabaye ku munsi wejo mu karere eka muri Afrika n'isi yose, kuko ubu isi iriko irahindagira, isi irimo ibintu bitangaje, aho bamwe bere batanguye kwiyumvira ati yoba ari intambara y'isi igomba ibe. Ibi nivyo tugomba turabere hamwe. Turahera hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, twongere tujabuke no hariya hakurya. Nakare mu Kirundi nkunze kumva hari imigani ivuga ati ngo umugabo aribanza canke ubuja gusha buratagata, canke umwera ibukuru ugakwira hose. Kanatsinda sanzwe numva mu migani n'ibitito eka n'imyibutsa y'ikirundi, hariho uvuga ati umugabo aribanza. Urumva ntitwohera hakurya amakuru mu Burundi ahari. Rero mu Burundi umuserukizi wahora serukira igihugu c'Ubushinwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho dukunze kwita ambassadeur canke ambassadrice, yasezeye mu nama nkenguza amateka, yasezeye kuko manda yiwe iraheze, akaba kumbure agiye kugenwa mu yandi mabanga, canke akaba agiye mu karuhuko k'izabukuru, ko murabona ko asanzwe atari muto. Wahora serukira rero Ubushinwa, ambassadeur Ubushinwa, yagiranye ibihe vyiza n'urongoye inama nkenguza amateka Vyagenze ko buca, aho bayaze vyinshi, aho yagiye mbere anamushimiye ku bihe babanye, umwanya bamaranye, amaproje bakoranye, ivyo baranguye, eka n'ivyo bitararangurwa ngo akaba agiye kubisigira uzoba aje kumukorera mu ngata. Aya n'amakuru yo mu Burundi, aho umuserukizi w'Ubushinwa yarangije ikiringo ciwe akaba yasubiye mu Bushinwa iwabo. Aha tuvuye mu Burundi, reka tuje muri Kenya. Muri Kenya nkuko nama nabibabwiye mperuka gukora ikiganiro ndababwira Ruto uwari we n'ivyo bamuvuga ko, cane abo muri Sudan, aho yagirizwa ko ari we boss canke ari we yavyaye irya RSF, yindi nababwira ati yitwa Rapid Support Forces, aho yavukiye i Nairobi muri Kenya, aho Ruto yagaragaye aguma yakira uriya mu generale ayoboye RSF, uwo mugwi w'inkozi z'ibibi uri kuragira genocide y'abirabura, ubanje gufata ku nguvu abagore n'inkumi n'abana bato imbere y'abafasha babo, imbere y'imiryango yabo, imbere y'abana babo, akaba ari urupfu rw'agashinyaguro. Ruto rero iruhande y'ivyo tugomba tubamenyeshe ko Ruto yatelefonye Zelensky. Ruto yatelefonye Zelensky, umukuru w'igihugu ca Ukraine. Murashaka kumenya ivyo aratelefona mubaza. Ruto yatelefonye ku munsi wejo Zelensky asaba yinginga mupfukamira ngo amurungikire abahungu, inkumi, abasore bagiye kugwana intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Bagwana ku ruhande rw'Uburusiya, hanyuma birangira Ukraine ibafashe, baca barabafunga. Ruto rero yakaratakambira Zelensky ngo mpa abo bana nk'umuvyeyi, barabe ko bosubira mu miryango yabo. Ariko ngaha rero haca mvuga ati nije nkunda kubabwira ati umuteroriste yakiri karakora ivyo akora abona kakomeye, mugabo yo urugo rwiwe nago rutewe arafukama akinginga. Ruto
atirengagije ivyo ariko arakora muri Sudan, mugabo we arabona ko abandi iyindi miryango hariya muri Ukraine yiciwe canke yakorewe ibi nabiri yabice muri izi nzira nyene z'ubwicanyi ndenga kamere canke ubwicanyi bwo kuvogera agataka canke izindi mvo za politike. Gute none wewe wumva ko bari yabiwaye wo barungika bagataha, mugabo muri Sudani ukaguma wakserera akariro, abagore bagafatwa ku nguvu, abana inzoya, inzira karengane muri rusange. Yaba basi RSF ivyiro vandeka canke ivyisaba igenda kurasa ahari gisirikare ca Sudani, ariko iko yibasira ariko irica abene gihugu bazira ubusa. Rero ibi murabisanga ku rubuga rwa Twitter rwa Ruto, Karoni kiganiro yatanze kumonesha kure yo muri Kenya, abivuga ko ya telefonye Zelensky, ntibabonanye, yaramutelefonye kuri telefone baramarana umwanya muniniya babiyaga. Ibi navyo iruhande yuko biri ku rubuga rwa William Ruto kuri Twitter rwarubuga nababwira, usanga ariko abadiplomate, haba ariko ama compte officiel y'abakuru b'ibihugu, abashikiranganje, abadiplomate muri rusange canke abantu bamamaye, abagwiza tunga. Iruhande yuko hariho ubu butumwa Ruto yanditse ku rubuga rwa Twitter, hariho n'ubundi butumwa Zelensky nawe nyene yanditse, kuko mu butumwa Ruto yanditse yaramutaginze Zelensky numva yategetswe ko cabibona ko hariho umuntu yamuvuze, yagize icamuvuga ko, nawe yaciye yishura acaramenyesha ko avuga ati nukuri ico kiganiro cabaye, twavuganye kuri telefone na William Ruto mukuru w'igihugu wa Kenya, asaba ngo ndekure abasore n'inkumi biwe baje kugwana urugamba canke intambara iri hagati ya Uburusiya na Ukraine, ariko namusiguriye vyinshi kandi ndibaza ko nimba ari umuntu atahura yatahuye, kuko umuntu yaje kwica, aje kugira bijya biriko biragirwa canke ashoboye kuba yitwaza ibindi. Zelensky akavuga ati uyu je ku bwanje sumu Rusiya sino mu Ukraine, avuga ati ntavuga rumwe n'uburongozi bwanje, ibaze kuva muri Afrique de l'Est uje kugwana kwica inzira karengane muri Ukraine. Yamugiye ati tuza wabivuze navyumvise, rero reka nanje nkorane canke mfata ingingo nk'umukuru w'igihugu mpakanya, kuko nawe wafashe umwanya uravugana nawo musangiye kurongora Kenya, hama urahitamwo ku telefona kuri telefone. Tuza rero turabe kwanza ikina kiriya, hanyuma tuzobibamenyesha uko niko vyarangiye. Ari muri suspense, ntatwo bazobahabwa canke batazobahabwa. Aho ni muri Kenya, kandi muri Kenya ndababwire ko dufatanyije amakuru ya Kenya naya ya Sudani nyene, leta ya Sudani irasaba ko Amerika ija hagati igatanga ikiringo, kuko biragaragara ko Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziko zirasaba leta ya Sudani gutanga cessez-le-feu, kubera ko RSF ya Rapid Support Forces ca kiroberi kiko kiragandagura cica ngo casavye kandi kiremera ko kigomba gutanga cessez-le-feu. Jere izi cessez-le-feu ndazifatanye nizo muri RDC kwa Chisekedi. Cessez-le-feu uri kuragwana n'umuroberi yakwinjiranya, afise inkoho, afise biturika, ariko arica inzira karengane ntibaho. Kandi cessez-le-feu iyo umuntu ayisavye, caba ikiroberi canke igisirikare ca leta, bakirukira gusaba cessez-le-feu, abantu babananiwe ku rugamba nta kubemberezanya, swate urangema canke nkakugema, swate ndakurasa nkakomora canke wowe kanyomora. Izi rero strategy za cessez-le-feu ntizikwiye kubaho ku ntambara ku mirongo y'urugamba nko muri Kongo canke muri Sudan, kubita gushika asohoke canke yamanike bose mu mashireke intoki. Kubera iki? Habayeho cessez-le-feu ubu muhaye umwanya w'agahengo, ikaba kitagahengo nyene. Muri ako gahengo rero ibigwanisho vyose ashoboye kuba yahejeje kwinjiza, baca vyari ahantu biri bloke kubera imvo z'intambara, baca bavyinjiza neza. Hanyuma nimba ari ravitayema mu njya mu mahera, abazungu bagenda kubagirisha amaformation muri ako kajyo kagahenge ka cessez-le-feu, ibi bihugu nyene bikorera bafasha bakaba baravugana izindi strategy biga nibiki. Uwo mwanya wo kwiga no gutegura ibindi bitero ntukenewe ku murobere canke ku nkozi y'ikibi nk'izi, rasa gushika ku wanyuma. Izi cessez-le-feu rero ndashe kubabwira ko bitoroshe ko muri Sudani bafise iciyumviro nk'iki je niyumviriye, aho babwiye Amerika ati duhe
duhe caution canke duhe ikintu duhe garanti ariyo yose hamwe twokomera seserofe ko aba bagabo atayindi ntambwe yazosubira gukora ori bibama babivuze kandi ndabirutse ko Kongo no Rwanda rwabisinye na M23 haba Washington canke Doha ngo habaye seserofe ariko M23 kararira avance mugabo gaca bahindukiza ngo FARDC ngo yaviyoye ngo seserofe ibi rero i Sudan isa niyateza agatego Amerika ibabwira ati duhe ibintu bigaragaza ko ivyo muri ko bariko barasaba naho kabavugira ukaje hagati ari ivyo kandi bazovyubahiriza aha ni mu gihe userukira Sudan muri Afrique du Sud ambassadeur Osman Muhammad yavuze ati vya seserofe ntibikenewe kuko abatumatse kuba seserofe kera no mu myaka yahera ntibigera bayubahiriza mbere ushima batanayubahiriza twari muri seserofe ubuheruka baca baza kurasa mu gisagara ca Khartoum murumva vya seserofe rero nibareke kubahama amaso aba bantu turamenyeranye turazinanye nta seserofe ihari sauf Amerika iduhaye ikintu cifatiro cyo twemeza neza ko tubahaye seserofe biteba bigafata intumbero aya namakuru rero yarari kumwe na ya Sudani na ya Kenya kubera ko dusanzwe tuzi kandi twanabonye je ngerageje gusesangura canke gufukura guca mu vyanditswe mu nyandiko eka nibiregwa aho mbere hariho no mu senateur wahoze ari mu kenguza amateka y'amatara umushinga amateka wa Kenya ayagiriza Ruto ko bino yaranakoze mbere muri presidence kwa Ruto yagiriza ko bino Sudan ivuga ari vyo Ruto ari wari karatera akanda gafinansa uriya muhari wa RSF hari Rapid Support Forces uri kurica inzira karengane wiba kandi byose histoire irasa iyi histoire yo muri RDC na histoire ya Sudan ni imwe Ruto ngo akeneye ngo ubutare buri Darfur haya ngo Darfur hari ubutare bwinshi cyane kandi asanzwe abufise mbere kuva kera Sudani yari ifitaniye amasezerano y'ubutare ko ibinyene u Rwanda ako baravuga ngo rushaka muri Kongo biciye ku mukono wa Amerika mbere nk'ikivuga u Rwanda reka tuje kuri ayo makuru nyene aho biriko biravugwa birakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko u Rwanda ngo rwasinye na Kongo ngo ya affaire ya accord canke ya masezerano y'ubucuruzi hagati ya Kongo no Rwanda bya bitwigera kumva ko bazoza baradandaza ubutare bwa Kongo aruko burinze guca mu Rwanda ibi na biriya bifundikanirije muri abo masezerano twarigeze kuvyumva ariko ubu nagomba ndamenyeshe ko ayo masezerano ntarasinwa naho ndayabona ayo masezerano u Rwanda ubwabo ntikurabivuga ko gwasinya amasezerano officiellement Kongo ntirabivuga Kongo ikintu nabonye gusa Kongo yagaragaje reka ndayishire ngaha dufashanye gusoma kumbure ababona neza hano Kongo ikintu yagaragaje nuko basinye canke ba parafre guparafra ni vya bindi fata agapapuro hariya munsi gipapuro niba ipapuro nka 10 kagenduragira ka kantu mengo none haga parafra ndi bazamuca mukumva guparafra so gusinya hari abantu uje muri expression hari abantu barobibaza ngo guparafra ngo no gusinya ariko parafra c'est pas signé parafra no kugaragaza ko iki kintu canciye mu maso nakibonye kumbure nagisomye urumva ro ni li et approuvé mais c'est pas signé dis-moi kumbure ngira bo hariho ivyari birimwo batashimye ku mpande zose bari babisubijeyo muri Amerika kugira barabe ko hariho compromis haba canke consensus rero biragaragara ko ibi babahaye uno munsi vyoba vyemejwe ku mpande zose ariko ntibiraba sinye aha rero niho ngomba ko haba clair ufise amasezerano yasinywe avuga ati amasezerano yasinywe neza y'ubucuruzi hagati ya Kongo niki mbona basinye ku mpande zose kuko ivyo nivyoba ngo tureke kubimenya gusa kuba baya parafre nabonye Kongo nayo nyene itanga itangazo ivuga ko nimba atari ripapirano atari intox ariko nayibonye ivuga ko ba parafre kuri ayo masezerano ariko tukiri kuri amasezerano nyene sinzi ico leta ya Kongo yoba ishaka aha ni mu gihe jewe ntababesha Fleury le Patriote umusesanguzi wanyu maze kugira amakenga ubu ndatanga kuzandagira amakenga kuri Cisekedi canke ku bandi bantu basangiye urugamba rwo muri Kongo ashe kumbaza ngo ufise amakenga gute sinaho urukungene abanyekongo bariko baricwa gasakisaki bahunze bari mu Burundi n'ahandi henshi kandi ku gitigiri cinshi ugacora kuja gusinya amasezerano yo butare aho guhera gusinya amasezerano yo guhungurura impunzi zisubire wabo
aho gusinya amasezerano yuko uyu yatumye izi mpunzi ziba umutekano muke, izi mbwebwe za Sarambwe, RDF, Inkotanyi, Red Tabara, Twigwaneho bataha iwabo, ugacuja guhera gusinya amasezerano yo gucuruza. Umva Tshisekedi yo baranje ishinga no gucuruza ubwo butare busanzwe bwibwa. Mbeho n'igiki kizokwereka ko buriko buracuruzwa mu gihe aho buriko burimbwa M23 zo bitarahava basohoye ibiro 100 ngo nuko mwabisinye officiellement bakakwereka 80 60 wozo Tshisekedi wozo kufata indege ugendeyo urabe neza ko ibiro basohoye ari ivyo, uzotuma mukuru wa etat major ntibamwice, uzotuma inde aguhonyorerayo hakiri mu minwe ya AFC M23. Sinibaza rero ko ikintu cihutirwa coba ari iki cyo gusinya amasezerano yo gucuruza oya namba uku niko genda bitahura. Ndizera ko abo bafise idée contraire canke babitahura ukundi duhurire muri commentaire muze muntahuze ko ntahuye ibi tari ivyo. Iruhande y'ibire kugira tubirandire ko turokora umwanya nkuko mwabisavye, hari muri Tanzania turibuka ko haheruka kuba imvururu, imigumuko igana kwica, guhombesha abantu, guturira, gusenya, gushika naho bari bagiye ngo guturira aeroport eka n'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Murabona ko bari bageze kure kandi vyaragaragaye cyane ko atari abatanzania ubwabo babikoze, ko abatanzania ubwabo turabazi turanazinanye. Nico gituma mwabonye n'imbere yuko iriya migaragavye iriya migumuko iba abakenya bagumye bavuga ati batanzania hamutaweza. Nico gituma babonye bagiye ku bwinshi kugira baje kuvyakiserera, babe katalizere, baje gukushira amavuta ku muriro. Ndabibutse rero ko tumaze imisi tubona ko mu bantu 9,000 bafashwe muri ari amakuru twagumye tubona aca ku mbuga ngurukana bumenyi 4,000 ari abakenya, 2,000 bishika kuri 2 mbatari 3 ari abanyarwanda, hamwe n'abaganda, abasigaye bose gaca baba abatanzania. Rero hamwe n'ino dosiye nyene y'imigaragavye no guhakana no gutembagaza ubutegetsi bwa Samia Hassan Suluhu, umukuru w'igihugu ca Tanzania aheruka kurahira, hafunzwe canke haburanishijwe abantu 140 muri sentare ya Tanzania, ibaburanisha ku vyaha byo butretre canke guhemuka eka no kwakserera canke gukora ibikorwa by'ububisha muri kino kiringo co kugumuka canke kwiyamiriza Samia na CCM nkuko twagenda turavyumva mu majambo ya bamwe bari bagize iyo migumuko. Tuvuye rero ngaha muri Tanzania turashoye kugaruka muri Union Européenne, ibihugu by'ubumwe bigize ubumwe bwa Burayi vyafatiye ibihano, novuga ati ko ari ibihano vyo gucokozana canke ibihano sindamusiga, ibihano bigaragara ko kumengo birahwahutse ariko bidahwahutse. Union Européenne rero umuryango w'ibihugu bigize ibihugu vya Burayi wafatiye igihano igihugu c'Uburusiya aho wabakuye ko ya visa yo kugenda ugaruka. Bisigura ufashe visa ya visa ya visa ngufi y'imisi 100 imwe bakunda guhera ko imisi 90 3 mois uyihejeje ntusubirayo, ntibasubira kukongera visa rero yose uba wafashe uyihejeje ibaye perime ntibakongera utahi wanyu canke wari usanzwe ugomba gusubira bakabana barayiguhaye ntusubirayo. Ibi vyafashwe n'akanama kagize ibihugu vya Burayi Union Européenne, ariko bacashiraho sauf les journalistes, bacavuga ati ariko irino tegeko ntirifata umumenyesha makuru w'Uburusiya yararekuwe kuja kurondera makuru mu bihugu vya Burayi naho yogenda icuro nyinshi yisubiriza. Iri tegeko ntirimufata. Tukiri kuri kinyene c'Uburusiya na Rwanda bamenyesha ko mu Burusiya bitoroshe cane mu muji mukuru wa Transbaikal, umuji munini, si umuji mukuru murambabarira, no muji witwa kari munini mu Burusiya witwa Transbaikal. Hari mu Burusiya hari ikibazo c'igitoro, kumwe nayo babwiye mu bihugu c'Ubufaransa, vyose bifise ibibazo ubu isi yose, ibihugu rutura birafise ibibazo vy'ibitoro, cane ko Uburusiya bwobwo bwarasiwe inganda z'ibitoro zirenga 3, harimo itanga ivyo bitoro nyene vya bija ngaha muri iki gisagara ca Transbaikal nibija muri Europe. Arico gituma Ubufaransa nabo nyene butorohewe. Ubufaransa mbwo ntibworohewe ku mpamvu nyinshi, bwabikura muri Libya byarahungabanye nyuma yaho biciye
Gaddafi, babikora muri Mali, bakora muri Burkina Faso, bakabikora muri Niger. Ibihugu byose murazi ko vyakatiye umufaransa gushika naho vyirukana umusirikare w'umufaransa. Turikiri ngaha nyene nuko mwomenya ko umukuru w'umuji, umukuru w'iki gisagara ca Transbaikal yandikiye Moscow, akandikira Putin nawe yitwa Alexander, abandikira babwira ati tabarana nyabona mufume muduha igitoro cyo kundwi kubera turamaze igihe kinini kingana n'ukwezi n'inusu kugana amezi abiri tutagira igitoro. Murumva ko batorohewe, kandi igitoro murazi kari moteri y'ibintu byose, kubera igitoro nico ca kindi ngene kigaruka kikunguruza ibifungurwa, kikunguruza ibinyobwa. Igitoro nico gituma abakozi ba leta baja ku mashure, bitoro bikora ivyo bikora. Noneho abarundi murabizi ko mu gihe twari tumaze iminsi tutafise igitoro ku rugero rushimishije kanaka, noneho twari twaranakibutse nkuko bamwe babivuga, ariko tukareka imvugo zo gukavya, kuko hari imiduga yagumye igenda mwibarabara, icambu c'abaraho yagendeshwa niki. Rero ikibazo c'igitoro murumva ko mu mucamake nticoroshe, kandi sinoja kuvuga ngo iyi niyo motifu yotuma mvuga ko no mu Burundi arico kibazo, ari yo mpamvu tutagira igitoro. Ariko niko ndababwira ati ubu isi irikiragira ibintu bita bouleversement, isi irikirahura n'ibintu bidasanzwe, mara imyuzure, mara hari ibimenyetso biko biragaragaza ko mengo isi muri rusange ntiyorohewe. Ko uravye igihugu gikomeye ku isi nka Amerika kigiye kumara ukwezi kuraheze n'iminsi bari mu bintu byita government shutdown. Government shutdown nzobakorera ikiganiro ejo ndababwire impamvu zimwe zitumye leta zunze ubumwe za Amerika, USA nkuko tubivuga, itaratora bije iri muri shutdown igera ku kwezi. Hakaba harimo impamvu u Rwanda rukaba rurimwo ari rusongera isibe mu bituma, hakabamwo Uganda, hakabamwo Namibia, hakabamwo Nepal, harimo ibihugu bitari bike arivyo mwavyo nyene biri mu bisongera isibe, kandi mu vyatumye izi mpande zibiri z'abakenguza amateka, kuko abasenateri sinyatire zisigaye n'indwi, niba abasenateri bari ku ruhande rwa Joe Biden, bayoboka Joe Biden, baranse gusinya kumvo z'uko Trump agifata uburongozi. Hari ibintu yaciye yihutira gukuramo, twese twarabibonye, twagiye turavyumva. Urazi ko yako yugaye imfashanyo ku bagendana umugera, yugaye ibintu vya USAID, haroni vyagiye guturirirwa n'imba mu Bufaransa, afata amato aho kubireka bishike basyo vyari bigiye bibi vya nyuma, akakwereka ko je Afrika ntegezwa kubakomesha mufukame. Ariko nawe urabona ko bamusutamitse, wewe ntanafukamye arasutamye, kandi murabizi ko bitamworoheye. Bibandanye juku Amerika irikirugara ibintu byinshi. Ndababwire ko Amerika, kandi ngiriye ko ico nari nibagiye, Amerika yugaye zimwe mu aeroport canke mu aerodrone zo muri leta zunze ubumwe za Amerika, yongera isohora itegeko ryo kugabanya ingendo z'indege bishika ku bice 22 kwijana. Yari batanguye kuri bice 15, ariko bongeye ko kuri no munsi biragera kuri 22% y'ingendo z'indege canke indege zari zisanzwe zikorera zigira uruja n'uruza muri Amerika. Ibi navyo ngo bikaba vyavuye kuri ibinyene byo kuba bataratora bije y'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Murumva ko bitoroshe, ibiri mu karere ntivyoroshe, ibiri mu isi nzima muri rusangi ntivyoroshe. Ariko hamwe n'ivyo mpamagarira abarundi kugumana ubumwe, dugume dukora muri nyabune, umutekano, amahoro, iterambere, twivyijukire kugira igihugu cacu. Apana guma mvuga ati dushaka igihugu cacu gitera imbere atakintu na kimwe ukora, umeze nka babasore hariya, atakintu na kimwe ubona cakamaro canke ikintu kindi cinyungu rusange ku barundi bakora, ahubwo bo babona ko bayobotse umuzungu akabaha ko gashahara, akabaha amara kugura igitoro n'inga ngendeshwa, baba babona ko vyose babirangije. Ariko na Rwanda babwire ko iki gihugu ni cacu, tumere nk'aba bazungu naho batatworohereza, bo baragira projet y'imyaka 50. Nkaje nkakora ikintu nkora mvuga ati abuzukuru banje generation nk'iya kabiri canke ya gatatu, iyi projet bazoze basanga
bajye kuvyamwa sekuru wabo yababiriye indugumba ariko twebwe uzamva ngo Burundi ngo buzotera imbere gusa atacu uri kurakora uri mu kabare uri kwirigara sinza hana hariya ariko murambabarira nimba ndengereye rero nabakengurukire mwebwe bakunze wa Free Podcast TV mudahengeshanya gukurikiranira ibiganiro byino mbonesha kure yanyu Free Podcast TV kuri no munsi wa gatandatu ndakarangirize ko mpava mvuga ati Free Vyagenze gute nari mvuye naje kwinonora kurako nogorora imitsi wana kare kwa gatandatu nico gituma mumbona muri ino teni de samedi munyihanganire rero abantu boba bitagoye neza ndabakengurukire no ngenda bibutsa ko iyi Free Podcast TV ntibaho mutahari mwaraheza kiyo